ijambo rikomeye cyane gose mu buzima bw'umuntu. Gutembera ni ikintu gikomeye, uriga n'irindi shure cyane gose mu buzima. Yego kabisa. Hari ibintu twize twagiye twiga ariko n'ubu tutomenya ivyari byo. Ndisi ko n'abantu biga kaminuza hari na benshi batazi ivyari byo, nk'ibintu bishingiye kuri shimi, ibintu vya fizike bavyumva nyene uko nyene komata. Yego maze gufata ingingo yo kuva mu Burundi, nari mfise umugenzi twiganye niwe yambwiye nti ino yarasanzwe ari no muri Kenya mu bisanzwe. Arambira nti ukazozi no muri Kenya wowe kushoboye umwuga, ko hariho umwuga usanzwe uzi uwo mwuga wawe urana ngaho mu Burundi ntaco wogufasha, ariko uji no muri Kenya chance wogira nuko utobura ibihumbi 100 vy'amarundi buri kwezi. Kandi urumva wafunguye warishinzwe ivyo bintu bari vyiza. Ndavuga nti je mu Burundi kweri ndabayeho kandi sindara ubusa, sindabwirirwa, ariko nta munsi n'umwe ukwezi guhera mfise inoti y'ibihumbi 100. Wa murima w'umuryango ko bihora bishika hakagira ko ndima nkabura umutahe, ivyo bite bigaca bisaba ko ndondera umuntu turimira hamwe nkamuha umurima we nagashiramo imitahe hama tukagabura inyungu. Ndavuga nti ibi bintu ndiko ndajebajiba cyane gose. Mu bisanzwe jewe ndafise base rero habuze imitahe, rero ko hariho ukuntu no bigenza reka nsimbire rero muri Kenya. Niyo ntumbero rero nyamukuru ca ndavuga nti ninaja muri Kenya bizokunda ko vya bihumbi 100 ndabibitsa amezi 10 wa murima sinzosubira kuwutanga ngo ndaho umuntu dusangire tubugabure. Ndavuga ati aha rero iyo niyo benefice ya mbere. Ikaze kuri mwese muduteze amatwi namwe mudukurikiranye hano ku Muntu TV. Turi mu kiganiro umuntu abeho. Mbashimire mwese mwahisemwo gukora subscribe mukakurikirana ibiganiro byacu tubashikiriza. Ikaze muri iki kiganiro kuri uyu munsi. Imbere yanyu nk'uko mubibona tubafitiye umutumire, ijwi mwumva ni Rukundo. Ikaze mutumire wacu wibwire abadukurikiranye. Murakoze cyane. Je nitwa Ndashimiye Eric, ndi Murundi, mvuka i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura ahitwa mu Gahahe. Nuko tugira amahoro. Urakoze cyane. Uvuka i Bujumbura, muri kano kanya tukubona muri Kenya. Urugendo rwo kurondera ibitunga ubuzima bwawe bwifashe gute hano hantu muri kino gihe ko tukubona muri Kenya? Nakoze muri rusange mu majambo make byifashe neza, kuko hari itandukaniro riri hagati n'ubuzima nari mbayemwo mu gihugu cy'u Burundi nubwo mbayemwo uyu munsi ngaha muri Kenya. Mu Burundi wari ubayeho gute? Mu Burundi nari mbayeho nyene bibaye, ariko sinobigereranya nuko mbayeho uyu munsi, kuko sinovuga ko byari bibi. Nari mbayeho nabi canke neza vya cane, oya. Wari ufise akazi canke wari umushomeri? Nari umushomeri, ariko urabizi i Bujumbura nyene umuntu arabaho kandi ari umushomeri. Hari n'ibintu bitangaje muri make, ariko ugasanga buraca bukongera bugaca bakabaho. Ariko bakabaho. Bujumbura niko bimeze. Ngira ngo ntihari bwahumuke utangure gucangamuka kugira ngo urondere amaronderero yawe. Suko uvuze ngo sinari bwacangamuke ucumere ngo nari umuntu mpumirije, ariko mu bisanzwe mu buzima base iragoye. Base nigoye rero mu bintu byatumye mfata ingingo yo kuva mu gihugu nkaza kurondera ubuzima ino, no kuvuga
ni ya base rero nashaka kurondera kuko ibujumbura nari mfise ukuntu nobaho bugaca bukongera bugaca ariko mu buzima mbona butanyorohereza rero ndavuga nti reka nshobore kuraba ukuntu nosafira mbone ikiruta ikindi kuko nk'akararo maze kubona ngaha mu mahanga naho bavuye mu Burundi utize cyane utaracanuka muri make utegerezwa gucanuka ugeze mu mahanga uracanuka kabisa amahanga arigisha yego urakoze cyane urugendo rwawe rwari rumeze gute rwo kurondera impapuro z'inzira guhaguruka kurinda ushika hano muri Kenya urugendo rwawe rumeze gute aho hose mu Burundi ku bijyanye no kurondera ibyangombwa n'ibintu byoroshe iyo wafashe ingingo biroroshe ababijejwe barabigufashamwo nibaza ko nta muntu n'umwe bashaka kwima uburenganzira bwo kurondera ibyangombwa ku kijyanye n'urugendo nago niruba rworoshe rurarusha nibaza ko n'abafata urugendo rw'indege birabarusha naho ntaragira mu ndege ariko urugendo rwo kugenda mu modoka urugendo ruhije cyane rwose ruhije cyane aho maze gufata urugendo rero umuntu naje nisunze yanzanye kuko urabona ntiwova mu gihugu cy'u Burundi utazi ngo inzira uza gucamo niyi bimeze uku biragotegeza kuba ufise umuntu wisunga bwa mbere no kuvuga ikibazo nahuye naco udufaranga nari mfise naribwe kabisa naribwe gute hari amafaranga ico gihe naje ino shiringi ry'amakenya rivunjwa amahera 2028 no kuvuga nari mfise ico gihe nari mfise amahera 9,000 vy'amashiringi y'amakenya hama ikintu cyahabaye nabonye ko nibwe no kuvuga umuntu twazananye ikintu yakoze wene yavunjishije amafaranga amashiringi y'amatanzania urumva ko ayo ari munsi paraporo n'amafaranga n'amashiringi yo muri Kenya no kuvuga rero ikintu cyahabaye nagiye kubona urugendo runini rwo kuva mu Burundi gushika ngaha muri Kenya runini bivanye naho waciye ariko urugendo runini ni kuva mu Burundi ukinjira muri Kenya urugendo muri Tanzania preto urugendo rwo muri Tanzania ni rurerure cyane gose kwaje mu kuzurana ninjiriye ahitwa Sirare kugira ninjire muri Kenya mu kuvuga urugendo nabonye runini nubwo kuva n'ubwa Tanzania twipakije imodoka zishika zitatu ariko akadefo nagiye kubona rero ko ndiko ndibwa no kuvuga jewe namuha amafaranga hageze kuriha ko turiha imodoka natanga amahera y'amashiringi y'amakenya nawe kubera wene yari yavunjishije amashiringi y'amatanzania je nayo nari mfise tugeze muri Tanzania rero byasaba ko ampa amafaranga amashiringi y'amatanzania je rero nasanga ndiko ndamuha inoti y'igihumbi y'amashiringi y'amakenya nawe agaca ndihira mu matanzania urumva aho yagenda aranyiba amafaranga uco vyumva noneho wongira uramaze kuvunja amafaranga yacagira kuvunja agacagira no kukwishurira byose agaca bikorera hamwe muri abikorera hamwe nararinde kasubiza ati amafaranga twagiye dukoresha no kubimeze ndabura no kuvuga nageze gushikino mparuye amafaranga nari gukoresha twari gukoresha nk'amafaranga 6,000 ucyo sanga warishe amafaranga yose nari mfise 9 yego mpore ndumva wariyebwe niko bimeze mu buzima no kuvuga ibintu tarabibamwe nubona ahantu ushobora gukosora ntushobora kubona ibintu uko bimeze mugogira kwihangana kutayamwishuje kwishyuza umuntu biragoye kuko biba bivana n'ukuntu uwo muntu uwo ari we muri make nararaba ati none nk'ahantu uvuga nkatera induru akanta mu nzira iyo ngiye ataho nzi sinzi kumbure niwaza kunyakira urabona kuva mu gihugu ubu ufise mu bisanzwe umuntu ategezwa kukwakira biragoye rero cuca bugufi urakoze cyane
rero uvuze waje ino muri Kenya ufise iyahe ntumbero warondera iki neza na neza? Urakoze, no kuvuga maze kuva mu Burundi nari nshatse guhindura gusa ubuzima, nasha intumbero kwari kugira mpindura ubuzima nari mbayemwo, no kuvuga ubuzima bwo gutomboza ejo urumva bukira ugafungura ariko ejo ugasanga ntuza tumunsi bizoba bipanze gute. Mu bisanzwe mu buzima umuntu afise ubuzima si umuntu afise itunga rirerire, n'umuntu afise base y'ikintu akora buri munsi akavuga ati je ndafise bitunganije uku, ejo nzoba mfise programme nini uku nuku nzoja hanaka, nzokora ibi, nzohera kwibi, mu gatondo saa moya nzoba mvuye muhira, senkeri nzoba mvuye muhira, ibintu nk'ivyo. Aho niho mumaze kuba umuntu, no kuvuga yifashe neza. Mu bisanzwe mu buzima nta kurondera ibintu vya hatari, yego vya hatari tubirondere ariko nta gupanika birimwo, tuvyisangemwo. Ariko ikintu nyamukuru ni urafise umurimo ukora buri munsi, ufise uko utunganije, aho niho hari ikibazo. Rero maze kubona ko ibintu nkora bidafise uko bitunganije, bidatunganye, menya nti saa moya nzoba ngiye imisi yose mfise akazi urumva nyezina. Maze kubona rero ko mu Burundi atari uko bimeze, atakazi nyezina mfise, nafashe ingingo rero yo kuvuga nti reka mpaguruke. Rero mu mutwe umuntu aba afise ibintu yiyumvira gushikako, ariko intango bikanka ko utangura rero vya vyiyumviro vyawe ngo bishira habona. Nuko muri make rero ca ndafata ingingo ndavuga nti reka nsafire muri Kenya gato. Maze gufata ingingo yo kuva mu Burundi, nari mfise umugenzi twiganye, niwe yambwiye nti ino yarasanzwe ari no muri Kenya mu bisanzwe. Arambwira nti ukazozi no muri Kenya wowe kushoboye umwuga, ko hari umwuga usanzwe uzi, uwo mwuga wawe urana ngaho mu Burundi ntaco wogufasha, ariko uji no muri Kenya chance wogira nuko utobura ibihumbi 100 vy'amarundi buri kwezi. Kandi urumva wafunguye warishinzwe, ivyo bintu bari vyiza. Ndavuga nti je mu Burundi kweri ndabayeho kandi sindara ubusa, sindabwirirwa, ariko nta musi numwe ukwezi guhera mfise inoti y'ibihumbi 100. Ndavuga ati none icara ndavuga nti aha hantu kweri hashobora kuba ariyo nzira yanje yo kuronka ya base rero kugira nshobore kurealiza vya vyumviro bidodobiza mu mutwe. Ndavuga nti rero nahanje ho gufata ingingo. Ico gihe rero none aca ntangura rero gukura gushira ibintu mu ngiro, ndarondera ivyangombwa amandaheza ndaza. Nuko ivyo vyiyumviro bidudubiza mu mutwe rero ni ivyahe ushaka kuzoshika kuki mu buzima? No kuvuga jewe ndubatse mu bisanzwe. Rero maze kubona nubatse mu bisanzwe, jewe narubatse ariko atakazi mfise. Maze gushinga urugo bica birangora rero ndabura iyo mpera. Mu bisanzwe urazi ko umuntu akurana ivyiyumviro. Je nkiri kw'ishuri nari mfise ibintu nzokora, sinifuza no gukora akazi ka leta n'ukuri. Ni navyo bintu vyatumye nashobora kubandanya kaminuza. Nahejeje ishure je ntumva ko nobandanya kaminuza. Ndavuga nti jewe nshaka kuba umu entrepreneur, kuvuga je ibintu nifuza gushikako kugira bize bintungire n'umuryango, ni ubudandaji, uburimyi n'ubworozi. Wigeze bitangura muri ivyo urabe uko bigenda? Ego, no kuvuga rero je nkiri muto twe twakoze turi imfuvyi muri make uko tuvukana mu muryango. Ntidufise papa yatashe mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu ntango nyene mu kwa mbere. Hama turabaho, tumaze kubaho turezwe n'umuvyeyi, mama aradutunga mu buzima butoroshe, kandi ndanabimushimira cyane rwose. Yaragize icamara cyane kuko vyanshishije ubwenge, kuba imfuvyi vyanshishije ubwenge cyane rwose.
naho naragira icyo nshitse ko kugira ngo umuvyeyi wanje ashobore kuba nogira icyo ndamumariye ni ukuvuga bivanye n'ubuzima nakuriyemwo mama yarandangurira ibiyoba ivyema bibisi biri mu mashishwa byo gukaranga nyine ibintu nk'ibyo amasabuni nkatereka kubera ahantu twaba hari kubarabara nkatereka kubarabara nkadandaza vraiment jewe iyo nafashe ingingo yo kudandaza ari jewe kenshi nije naja kuri tere nkavuga nti nije ndandaza no kuvuga ivyema narabiteka ibyo guteka nkabiteka byo gukaranga nkabikaranga hama nkajana kubarabara nkicara nuko yego rero mu migambi n'inzozi zawe ukeneye kwagura ubwo bucuruzi kugira ngo uzoshike ku ntambwe yishimishije yego cyane gose nsubira inyuma nta gatoyi no kuvuga n'ubwo buzima nabayeho nakuze nipima mu bintu byo kurima nararima kabisa mama yarampana nari mfise n'ahantu mama yari yarampaye yambwira ni kiriya kivi ni wowe uzokirima kandi ntivyamenye muri make jewe nta muntu n'umwe yamenya ko nzi no gufata n'isuka kuko urabona Bujumbura ni bake barima none hura nabizi Bujumbura ariko jewe mama hari akantu yari yarampaye gapima nk'imetero 200 uko kw'icumi narakarima twahatera imyumbati n'ibiharage narakarima nkagaheza ndi umwe munsi y'urugo oya ntihari munsi y'urugo n'ahantu twari dufise akantu kereke pari no kuvuga mu buzima nakuriyemo rero naripimye mu burimyi ndipima no mu bworozi no kuvuga n'imbere yuko meza n'ishure mbere je narije n'ishure vraiment mpagaze neza nari ntunze ingurube noroye ingurube imbata nari mfise n'umurima w'umuceri narawo muceri gusa kubera nawe urimye mu gihe kibi twariko turategura urana mu mwaka wa nyuma abari umufururizo w'ivyigwa birebire cyane gose uri kurategura exeta ugira ntivyakunze ko umurima ndawukurikirana usa n'ugomba guhomba ariko sinahomvye cyane gose ngo gose no kuvuga narakuyemo umutahe nasizemo ndaronka n'akanyungu gakeyi je nagiye guheza ishure nahejeje gukora exeta jewe mfise umutahe ungana na miliyoni 2.5 yego wari warimiye amajahe mu Maramvya ahitwa mu Maramvya turahafise akarima nyene k'umuryango na nubu niyo ntumbero yatumye mvuga nti vya bihumbi jana wa mpungu yambwira ko noja gukorera muri Kenya no mfata ingingo yo kugenda kubikorera kuko narabona kuva mu Burundi nta muryango kubera ibihumbi jana nkabona umengo ni ikintu kigayitse ariko ndasubiza umutwe inyuma ndiyumvira none wa murima w'umuryango ko bihora bishika hakagira ko ndima nkabura umutahe byo bite bigaca bisaba ko ndondera umuntu turimira hamwe nkamuha umurima we nagashiramo imitahe hama tukagabura inyungu ndavuga nti ibi bintu ndiko ndajebajiba cyane gose mu bisanzwe jewe ndafise base rero habuze imitahe rero ko hariho ukuntu no bigenza reka nsimbirere muri Kenya niyo ntumbero rero nyamukuru cyanavuga nti ninaje muri Kenya bizokunda ko bya bihumbi jana ndabibitsa amezi 10 wa murima sinzosubira kuwutanga ngo ndaho umuntu dusangire tubugabure ndavuga ati aha rero iyo niyo benefice ya mbere murakoze cyane uti rero urugendo ruriko ruragenda neza urabona ivyizigiro nta bindi byo bitajanye no kurondera umutahe wowe ubona uri kurunguka mu mahanga mu mahanga hararyoshe cyane burya umuntu ataratembera nahora numva ku ishuri baduha hari ibintu bakunda kutubaza muri primaire cyo guheraheza imyibutsa burya nkibaza ngo ni ibintu byo gufina kiriya cigwa bundi kiba gikomeye hari umwibutsa uvuga nti ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze buriya nasanze ari ikintu ni ijambo rikomeye cyane gose mu buzima bw'umuntu gutembera
ni ikintu gikomeye uriga n'irindi shure cyane gose mu buzima yego kabisa kimaze kunguka byinshi cyane gose kubw'ivyo dufatiye kuri ico byari bikwiriye nako birakwiriye yuko abanyeshure babaye bagiheza ishure mu Burundi bobaye bahabwa imyanya yo gutembera hirya no hino kugira ngo babone uko bimeze bikunde rero baze gushira mu bikorwa bya bindi bize mu gihugu n'ivyo bize mu mahanga hano iwacu mu Burundi. Mu bijanye n'abanyeshure mu bisanzwe ivyo ico kibazo kiragoye kwishura cyo mengo ni guverinoma yo bitegura nyene nakamo dutera nabo mu gihe bakurikirana amakuru barashobora kuvyumva bakabigiramwo iciyumviro bikaba vyiza. Muri make rero urabona nka jewe nize scientifique hari ibintu vyinshi nize ariko kandi vraiment jewe sinari kijuju kabisa kandi sinari ncabwiriya cyane ariko nari umuntu atahura n'inguka mw'ishuri yego rero hari ibintu twagiye twiga ariko n'ubu tutomenya ivyari byo ndisi ko n'abantu biga kaminuza hari na benshi batazi ivyari byo nk'ibintu bishingiye kuri shimi ibintu vya physique bavyumva nyine uko nyene komata yego je ndazi nk'abantu bari za interieur ko ibintu byinshi notanga n'akaroro gatowe ngaha kwico nko ku bintu urana tuvuze gaze mu gifaransa gaze ni ikintu gikomeye mu buzima urana aho ngaha muri Kenya gaze kikoreshwa cyane gose mu guteka ego haba mu guteka haba mu bintu byo kwa muganga ibintu vy'ubuengineer ibintu vyo gukora bavyita bajya bakora amamodoka babita abamekanisi yaba muri mekanike iguma ikenewe sivyo rero nko kwako karorero je ndisire ko neza mu Burundi ko hariho umunyeshuri atazi akamaro ka gasi yego kubera iki mu Burundi hariho technology zidahari na nyinshi imbere je maze kubona ngaha mu gihugu cya Kenya ni nyinshi cyane gose nk'akarorero kandi karorero noneho nawe urabizi reka amaze kuyitera tubivuge kugira ngo abatari ariko badukurikirana tubaho umuco kuko nk'ibyo uvuze vya gase muri mekanike bitahurwa n'abakora mekanike gusa mu Burundi mugabo ukiri ku ntebe y'ishure canke uvuye mu ishuri agaca agenda muhira ntabyo azomenya ndagoye n'akandi karorero nko muri construction mbo hariho muri physique twarize ikintu bita plan d'inclinaison sivyo muri domaine hariho ibintu nabonye bakoresha ino technology bakoresha no mu kubaka aya magorofa yabo kandi ndiko ndabiraba cambora umengo ni ya physique nyine twiga ni na byinshi no dondagura ni byinshi urana mu Burundi honyene ukuntu bubaka amagorofa bararuhisha n'abantu cyane gose uranabizi ari kintu urabona technology bakoresha ni ibintu twagiye twiga mu ishuri ariko tutigeze tubona ivyari byo kuriya ko twebwe tudugira ku ngazi dutwaye umusenyi n'igaraviyo n'amatafari abandi bakakoresha intoza ibi byuma biduza umusenyi canke amamodoka agakura isima mu modoka hasi akabiduza hejuru nabonye ubuhinga budasanzwe kabisa nabonye ubuhinga budasanzwe yego urakoze cyane hanyuma kuri ino rero muri Kenya abashinzwe gukurikirana abarundi bari hano muri Kenya ndavuga nka ambasade ihanura abarundi kuba hano muri Kenya bujuje impapuro z'ivyangombwa mu buryo bwose kuri wewe ubona bimeze gute mu bisanzwe iyi diaspora ya Kenya
no kuvuga n'ahantu hatuje n'ahantu heza ho kuba ndibaza usivye uburyo bwo kurondera amafaranga usanga rimwe na rimwe Kenya tutoyigereranya n'ivyo bindi bihugu za Serbia abarundi bakunze kujamwo za Qatar, Oman, Dubai, aho sinohavuga ariko mfatiye mu bihugu vya Afrika nibaza ko iyi Kenya iraryoshe kubamwo yuzimwe amahoro nta muntu akwiruka inyuma je mpambona no udafise ivyangombwa ahaba muri Kenya bigakunda abarundi je ndaza abarundi benshi bapfuye muri Kenya batagira na passport batagira na laissez-passer ariko ambassade igumisemerera isemerera ivuga yuko umurundi wese yogira pasiporo irimwo visa none ubona byoroha ko aya mategeko akurikizwa bimeze gute muri diaspora ya Kenya biragoye ayo mategeko kabisa nibaza ko akurikiza bake kwivyo nta kindi no kongera ko gusa ikintu kongera ko nuko icanzanye ndabona plan ni nziza cyane gose nzobishikako yego no kuvuga nimba mu Burundi narimbayeho nta ukwezi kugahera n'umwaka kugahera ntafise n'ibihumbi 100 kuri konti ariko ubu nibaza ko atari ko birurumva ko akanyoni kataguruse nikamenya ukwezi amahirwe masa imigambi turakwifuriza kuyishikako n'abandi bose bavuye mu Burundi baza guhiga ubuzima mu bindi bihugu eka n'abaje hano muri Kenya mwese hamwe turabifuriza gushika ku ndoto zanyu kugira ngo twubake igihugu cyacu neza natwe hazogera igihe abandi baza gusumira iwacu mbashimire kuri mwese mwari mukurikiranye kino kiganiro umuntu abeho jewe Rukundo twari kumwe n'umutumirwa wanyu ndashimiye Eric naho ubutaha mu biganiro byacu bizokurikira bye.